ndaguha inkuru mwana, ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana. Jewe umumana canke umusongore Patrice Ntafatiro ndi niteka ntangere ryo gusaba ngo uzuze twizerane twizanya ikirundi c'abarundi. Iki cigwa ni c'30 kikaba kibaye icigwa c'10 c'imigenzo, ni cigwa ca 4 c'uburimyi. Uno musi twiga uburimyi bw'ibijumbu. Ikivi c'imigenzo y'ikirundi. Isemo ya 2 uburimyi, isize ya 4 uburimyi bw'ibijumbu. Iburi rya mbere indimburo y'izina ibijumbu. Izina ibijumbu ricagagurwa uku: i integuza, b inyitangizo, jumbu ni je, u me na be ni itsitso ry'irivuga kujumba na u agasozo. Ibijumbu rero ni igiterwa kirandaranda yamara gishobora no gutondera kigashorera mu kuzimu nk'amateke, nk'ibiraya arivyo vyitwa intofanyi, ibisunzu, ibiyoba, imyumbati, inumpu. Ivyatsi vy'ibijumbu vyitwa gutatu, ni mibuto, iminyosha canke imivyuka. Ibijumbu rero biterwa mu kinyotera canke mu mwaka imvura igwa. Uribuka ko mvuze umwaka ni umwaka w'irima, si umwaka nzero gushika muri Kigarama. Izina ibijumbu ritanga amajambo menshi, mugabo je natoye aya yonyene. Hariho kujumba, risigura gushora ibintu ntibigugwe canke kudakobwa ugasazira iwabo. Nukuvuga baravuga bati umukobwa yajumvye canke ivyo nashoye vyajumvye. Ica kabiri hariho kujumbura. Kujumbura risigura guha agaciro ikintu carabwa kitagira akamaro. Nico kimwe bavuze ngo yamujumbuye, no kuvuga nk'umuntu yari yashoye nk'ibintu kw'isoko agapfa kuguha amafaranga mugabo adahuriranye n'igiciro ivyo bintu vyagugwa, abakujumbuye. Co kimwe n'umukobwa yasaziye iwabo akaronka umuntu aza kumukwa atanze ivyuma bikeyi canke atanze amahera makeya canke ni washaka akamwigemura, bavuga yuko yamujumbuye. Ica gatatu kujumbura no kuronka ibintu vyinshi bikakuguganirako ukabura no bigufasha. Nk'amavoka canke nk'itomati birashobora kwerera rimwe. Iyo vyereye rimwe rero biba vyajumbuye. Hanyuma kubera bitaronse ababigura bica bijumba. Ica kane umujumbu ni icuma gisa n'inkugutu ciswe umujumbu kuko kiva mu kuzimu kigasa n'ibijumbu vya Inamuriza. Umujumbu rero usa gutya, urabona iri bara ingene rimeze. Kandi hariho ibijumbu vyo mu Burundi bisa nk'uku ikijumbu kimeze. Nukuvuga nico gituma bavyita ngo ibijumbu, ko ibijumbu vyinshi vyo mu Burundi vyaba bifise iri bara. Hanyuma kandi n'umujumbu ibijya twita mu gifaransa cuivre navyo nyene umujumbu usa gutya. Kusa gutya rero nico gituma bahita umujumbu. Nkaca nongera koko mugabo nzobivuga mu kiganiro cavyo vyonyene. Igitega ni kubera iki bahita Igitega, mu Rutana ni kubera iki bahita mu Rutana, Ingozi ni kubera iki bahita Ingozi, mu Cibitoke ni kubera iki bahita mu Cibitoke, Imakamba ni kubera iki bahita Imakamba, Ibujumbura ni kubera iki bahita Ibujumbura. Nzobishikako mugabo ico buramenya nuko Ibujumbura n'ahantu hajumbura umujumbu, nukuvuga ahantu hagwiriye. Bavuze ngo ibintu vyajumbuye no kuvuga vyabaye vyinshi. Ahantu hajumbuye umujumbu hitwa Ibujumbura canke Ikijumbura. Nivyo kandi tugomba tuje dushikako. Iburi rya kabiri indonda ntara y'izina ibijumbu. Izina ibijumbu ritanga amazina 5 yerekana ahantu. Hariho ubwa mbere Bujumbura n'agacimbiri k'umutumba Muhene wa komine Butaganzwa mu Ruyigi. Hariho kandi Bujumbura bivuga igisagara ca Bujumbura.
hariho kandi Bujumbura bwa gatatu, hariho kandi Bujumbura bivuga intara ya Bujumbura y'imihana. Imwe abakiriza kirato barozwe kandi n'abakoroni bavuga ngo ni Bujumbura rural, abandi bakavuga ngo igisagara ca Bujumbura ngo ni Bujumbura mairie. Nkuko umengo jewe nyokuru, nkuko umengo mawe atizi igifaransa, mairie aracumva. Ni kubera iki tutovuga tuti igisagara ca Bujumbura, hanyuma Bujumbura y'imihana canke Bujumbura y'ibigwati. Ubwa kane ari ubwa gatanu ni Kijumbura, aragacimbiri n'umutumba wa komine Giteranyi Imuyinga. Aho rero ubu turageze kw'iburi rya gatatu, irimwa ry'ibijumbu. Ubu rero turageze ku cigwa rero co gutera ibijumbu. Ibijumbu babitera gute? Ubwa mbere na mbere ubwiriza kuba ufise imibuto. Imibuto canke ngiyi imibuto ubwiriza kuba uyifise. Ubu rero ni iyi mibuto ngomba kubanza guca. Uraca umubuto, ndawuciye, hanyuma kumbure no ukani ndawuciye, hanyuma ibi nuko twari twabisoromye, ko twari twabisoromye rero nta mibuto myinshi iriyo, mugabo iciza no kukwereka gusa ingene nza kubigenza. Aho ibi bavyita guca imibuto canke guca imivyuka. Ibi bintu byitwa gutatu, birashobora kwitwa umubuto canke umunyosha canke umuvyuka. Aho ubu rero ndacariko ndabandanya nca imibuto kubera ni imibuto nza gutera. Hanyuma ubu rero buzoba ari uburyo bwa mbere bwo gutera ibijumbu. Aho nibaza ko iyi mibuto isa n'ikwiye, gabo hinge nongereko n'ubundi, nongereko n'iyindi. Okay, no kuvuga ngiyi imibuto ngomba nze gutera niyi kubera nukwerekana gusa. Aho ubu rero ngomba nce rero ndaba aho ntera ibijumbu. Aho mu gutera ibijumbu rero barategura umubuto. Umubuto urabona nkaha uca iki uragikurako hagasigara iki, hanyuma n'ubu kandi ukawukurako hagasigara uyu. Dufate ko nuza kuba ari umubuto ndaza kuwutera. Aho iyo umubuto ari muremure urawucamwo kubiri, nk'ubu ndawucamwo kubiri gutya. Aho n'uyu reka mfate ko ari muremure, mugabo ubusi muremure kubisanzwe, mugabo reka mfate ko ari muremure ndawucemwo kubiri. Aho nuko. Aho iyo rero imibuto, iyo rero imivyuka wamaze kwigira gutya, ucugenda ahantu haba ari ahantu hasanzwe hari isize canke sisize gusa, harashobora kuba ari ahantu hasanzwe hatari ivyatsi byinshi, kubera bariko bararima aho batera ibijumbu baca baza barazika. Nuko rero ngomba kubanza kugira iburi rya mbere. Ndiko ndarimye no kuvuga byitwa ko ari iburi rya mbere, ngiza akakonyene ni kuvuga dufate ko iri ari buri rya mbere. Ni buri rya mbere, ari buri rya mbere rero ngira uku, hanyuma nkaca ntera umuvyuka. Batera umuvyuka gutya, kinjizamwo hakagira ukinjizamwo hasi, hakagira kandi ibindi hakagira aho bifatira. Nkaho urabona ko harimo imizi, ucugira rero gutya kugira ngo bize gusigara hejuru. Aho reka nongere ko niki kuko sinaronse imivyuka myinshi, arico nca nkora gute, nca ngira gutya, nca mfurira ngafurira ahantu ari kubana bananje gushana hariya hose, nukubera gusa ari ukwerekana ingene bimeze. Aho nukuvuga iri ni buri rya mbere. Hamwe mpora mvuga mu kintu c'abarundi ngo iburi rya mbere, iri rero rica riba iburi rya mbere.
ku bantu batera ibijumbu ari nko ku murongo muremure ari nk'ikivi, ni ukuvuga usanga ari abantu barima nko ngaha, usanga ari nka batatu canke bane canke batanu, ku buryo baba bava nko ngaha nko gushika hino hose ari buri rimwe, bakaca bafata iyo bivyuka bajya bagira nk'uko baguma bagira nk'uko gushika bashike hino aho. Ubu rero ngomba ngire iburi rya kabiri. Iburi ni ukuvuga wabonye ko hari iburi rya mbere, kandi sinshaka kumenya amasantimetero bapima ingena ngana, mugabo uko biri kose haraca amasantimetero atari make kugira ngo ibijumbu bironke aho byerera. Aho naha rero ngomba nshyireho kandi iburi rya kabiri, iburi rya kabiri nk'uku nca mbandanya kwa kundi nyene, nkaca hera guca kwa kundi hagira uku, hanyuma ngasanga ngafata kandi hagira uku, ni nkuku nyene ntekane nk'amasantimetero nka hagati y'umuvyuka n'ubundi ni nk'amasantimetero 200, genda bigira uku nyene ko nabona tubigira na mawe nkuku nyene kacugira uku. Urahejeje rero uca rero ubwirizwa kandi kongera ko irindi ivu kugira ngo uheze uzike iyi mivyuka. Nuko ha iri ni buri rya kabiri, ngomba ngire kandi ni buri rya gatatu naryo nyene, hanyuma iryo duherezako kwa kundi nyene baza kugira uku kugira ngo uronke aho bizoshorera. Susubira kwa kundi nyene gasubira kandi kwa kundi nyene gasubira kwa kundi nyene bon, noneho mbona mfise imivyuka myinshi aho gasubira ukagira gutya kwa kundi nyene, ugasubira kwa kundi nyene ugakwega ivu ukazana ugakwega ivu kugira ngo uze gufurira umuvyuka. Ku buryo rero usanga ndabira hamwe usanga abakoroni batubwira ngo abakoroni ngo nibo ngo batugishije mu bintu by'imirongo. Ndabira nta kintu nakoresheje, nta rate nakoresheje, nta metero nakoresheje, mugabo raba ibijumbu byose biri ku murongo. Ndabira hariho umurongo uyu, hariho umurongo, hariho n'uwundi, hariho n'uwundi. Raba no ngaha habwiza kuba hariho ikijumbu nge mere nk'ucongeramo data wanje kugira ngo urabe ko atariko utasanga biri ku murongo. Yego biri ku murongo. Cubona rero nukuri ivyo nantiko ndavuga ko burya utangwe kuvuga ngo abakoroni ngo nibo batwigishije ngo gutera ku murongo. Ngo urabe biri ku murongo, haba gutya biri ku murongo, haba ngaha biri ku murongo, kandi uva n'inyuma hose biri ku murongo. Uku rero niko batera ibijumbu. Hanyuma rero ibijumbu rero biraheza bikamera. Hanyuma hariho ubundi buryo bwa kabiri. Ubu n'uburyo bwa mbere bwo gutera ibijumbu. Ubundi rero buryo bwa kabiri bwo gutera ibijumbu nguko, nuko haba ari ahantu nyene usanzwe ufise nyene itongo, hanyuma ukaheza ukagira nk'uku, ukaduza ivu, ukagira nk'akantu k'akazingi, kakamera nk'akantu k'akazingi, ukazunguriza. Ni nka kumwe navuga ko rero babandi abanyabujumbura canke abahehe, urabona ko ngize nk'akantu wogira ngo ni inkono. Aha rero niho ngomba nce ntera rero ivyo bijumbu. Navyo ivyo bijumbu ndabitera gutya, hanyuma nkaca ngira uku gutya, hanyuma nkaca ngira uku vuga gutya hagira uku kwa kundi nyene gutya, hagira uku gutya, hagira uku. Hanyuma ko mpejeje rero gufurira, ngiriza kongera ko kandi irindi ivu kugira ngo bironke byerere bishorere. Nkuko urabona ngaha ndateye ibijumbu, niko byitwa ko nteye ibijumbu umuntu uze mu bundi buryo. Hariho rero gutera ibijumbu gutya, hariho gutera ibijumbu gutya, hose birajako. None nk'ubu imivyuka mwabonye ko nayikuye hajya,
imivyuka none iva hehe? Ino muri Canada hari uburyo bubiri bwo kuronka imivyuka. Nivyo urashaka kuba ufise ibijumbu hanyuma ukagomba gutera, urashaka gufata ikijumbu hanyuma ico kijumbu rero ukagishira mu mazi. Ugishize mu mazi kisha kizana imiribo. Kizanye imiribo hanyuma gihava kizana imizi. Hanyuma rero ucukeba aho ukevye hazanye umuribo niho ucushira mu kuzimu kikasha kibana kimera. Ni kurya umuntu ahora agenda mu kijumbujumbu ugasanga hariho intohera zaje, ugasanga hariho ibijumbu vyaje, mugabo ari kijumbu cyasigaye mu kibuba canke cyasigaye mu kijumbujumbu hama ukaca usanga naco nyene cyavuye kijako ibindi bijumbu. Ni ukuvuga ko mu Burundi si ukuvuga ko ubwiriza kuba ufise imibuto canke imivyuka canke iminyosha gusa, urashaka kuba ufise n'ikijumbu. Ico kijumbu ukagishira mu mazi canke ugashira mu kuzimu. Ugishize mu kuzimu kibanza kikanyunyuka hama rikaja kizana imiribo rero nka kurya kw'ibiraya navyo nyene ushaka gutera ikiraya n'ikijumbu urashaka gutera ikijumbu. Aho nuko rero niko nza n'uvuze ingene ibijumbu biterwa. Aho nari naraberetse ko mfise ahantu ateye ibijumbu, nari nabiteye ku murongo hanyuma nkaba kandi narashinze n'ibivyuma kugira ngo ibijumbu bize birajako, bize biradugako. Ubu rero ngo tugomba dusorome muyibone, kandi ibijumbu nabiteye mu kwezi kwa gatandatu. Ubu ngomba se n'uwimbura mu kwezi kw'icenda. Ni kubera iki ngomba kwimbura? Urabona ingene aya mababi asa, uku kuntu aya mababi asa, ni ukuvuga ko hatanguye gukanya gose ku rugero rwo kwa Celsius. Ejo mwijoro twashitse kuri 3, ni ukuvuga iyo tuzagushika kuri kubusa amababi yose yari kucasha. Raba kumbure nka hariya, raba rero nka kiriya giti, mugabo hazogera igihe bitangura kugira byose guhinduka amababi byose bise n'umutoto ubenje, ibindi bitukure, ibindi bise n'amaraso avuze, ibindi bise n'amaraso mashasha ariko arava. Ni ukuvuga uko rero ino umwaka ugenda, uko hatangura gukanya niko n'ibiti byuma, niko n'ibiti amababi yose asa n'ayavuyeho. Nkaho urabona kuri bijya biti biri ngaho hajya hakurya, umuntu arabona ko hari ibiti bitanguye guhinduka kugira yandi mabara. Biriya byose bya hariya biriko birakindura amabara. Aha rero ndiko ndavuga ko hariko haragira rero gusarura. Naha ngomba nsarure, ubona ngomba ngomba sarure ibijumbu amasaruro, ubona kuvuga ni ku mubuto umwe twateye. urabe ingene icoba caragiyeko. Ego nivyo nukuvuga ndabikuyeyo, ubona na wewe raba ibijumbu nkuyeyo ingene bingana. Naha ndiko ndaraba ni mizi yari gushora kuba yari kujako ibindi bijumbu, mugabo nta biriko. Raba ngo twateye umubuto umwe, raba ibijumbu byagiye ko ingene bingana. Ni iki kimwe, ni iki bibiri, ni iki ca gatatu. Urabona ko byabuze iyo binyikira, byarabuze. Ni hatoya cyane, urana ni gatoya, ni kuva ngaha gushika aha gusa. Iyo haza kuba hanini cyane ibijumbu byari kuba binini, mugabo raba ubu n'umuvyuka umwe. Ni kuvuga hamwe mpora mvuga ngo umuzi wa mbere, ngo umuzi wa kabiri, nuku raba iki n'ikijumbu cya mbere. Hariho n'ikindi kijumbu ngomba nsorome. Iki kindi kijumbu naco ngomba ndagisorome nyene, kuko nsa n'uwagikomerekeje. Nagikuye ku mubuto muniniya, none ko nagikuye ku mubuto muniniya, nico gituma ngomba ntera gisoroma. Kubisanze mu gusoroma ibijumbu ntibakunda kubisoromesha isuka kubera ngo bitema cyane. None raba nkaha naho nyene nukubera ko twabiteye harenze, mugabo iki kijumbu coco caragize ingorane cagize nuko carariwe n'imende. Iwanje hafi yahomba hari imende, hamaze ari zakiriye rero kiza kuzunzuka. Rero nico gituma kitashoboye kuba kinini ya cyane. Niki ari ibintu umuntu yateye mu kwezi kwa gatandatu, ubu akaba ari karasarura. Ni ukuvuga ko iyo
tuza kubyitaho gusumba kubivomera kugira gute kubiha ifumbire ikwiye byari kuba ari binini binini. Bikavuga ko rero no ngaha no nari gusoroma ariko reka ndabirekere umufasoni wanje abari bazoza kubigira aha gusa cari ikiganiro c'ukwerekana ko ndiko ndasoroma. Mu gufungura rero ibijumbu hariho ubwa mbere na mbere umuntu arafungura novuga imizi kubera iyo mizi niyo itanga niza kw'ibijumbu, hanyuma kandi hakaba gufungura imivyuka amababi y'imivyuka y'iminyosho. Mu kubifungura rero nukubanza umuntu akabironga, uraheza rero ukaronga ubwa mbere na mbere ukabanza kuronga ivyo bijumbu waronse ukabanza ukabironga kuko ntako bifungura utabironze ubwiriza kubanza kubironga. Hamwe mvuga ko umuronzi ari umuntu aronga ibintu byariko umucafu kugira ngo abikure ko uwo mucafu, hanyuma yerekane ibintu bimeze neza. Raba nk'ikijumbu ingene gisa kukironga no kuvuga nagiye kukirondera iyo kiri ngaheza nkakironga, hanyuma hamwe bavuga ngo sokwe ngo niruze ngo wongorora wumvuna. Raba igijumbu ntako kigorora, ukigoroye ucukivuna. Raba ingenda kigorore, burya abarundi bari abantu b'abahinga gose bari bazi ubwenge. Ingenda kigorore ingenda kigorora kisiye kivunika sokwe niruze wongorora wumvuna ibijumbu. Yego nukuvuga rero ibi n'umugirwa rero kuronga ibijumbu, nkuko kandi hariho umugirwa wo kuronga imboga aya mababi umuntu aba yateguye. Iburi rya kane iribwa ry'ibijumbu. Ibijumbu rero biribwa mu buryo bubiri. Hariho ibijumbu biribwa imizi arivyo bijumbu nyene, nukuvuga iyo mizi niba minini ya gose hamibaye minini ikaba riribwa babiteka ukundi babiteka kwinshi. Jewe sinoronke ndabisigura kuko jewe ibintu vyo guteka ntavyo nanonosoye, kandi nciye ndonkeraho nakanya ko kuvuga ko jewe ibinsigura sindabisigura nk'umugoronome, nukuvuga umuntu yize ubuhinga n'ubumenyi bwo gutera ibintu by'ivyatsi ibintu dufungura. Jewe ntavyo nize na gatoya. Hariho amakosa rero navuze, wewe wa mugoronome w'umurundi, wewe bwanashamba w'umurundi, wewe wabinonoseye muri itabu, wabinonoseye muri kaminuza, wabinonoseye sinzi wabyigiye, uraheza untungu mburane ni wasanga ari amakosa jewe navuze. Ndabivuga nk'umuntu w'umuhinga, umuronzi mu kirundi c'abarundi no muhishuzi mu kirundi c'abarundi. Jewe sindabivuga nk'umuntu yavyize yabinonosoye. Hariho rero ubwa mbere ibijumbu biribwa iryamizi, hanyuma kandi hariho ibijumbu biribwa amababi. Nivyo ngomba ndabereke. Ibijumbu rero iyo vyakuze biragira amababi maremare. Raba nko kuri iyo foto y'uwo mukobwa wanje ingene ayo mababi ari maremare. Nayo mababi rero umuntu atobora nkakurya umuntu nkuko ndiko ndatobora, nkakurya umuntu atobora ibiharage niko novuga. Umuntu araheza agatobora, hanyuma ugatobora. Uriko uratobora rero niko uheza urabona uburonse utuntu tumeze gutya. Nukubera ibirimwe namye gusoroma uno munsi mwabonye ko kubera ko hatanguye gukanya gose amababi yatanguye gusha. Ayo mababi rero aya mababi niyo duheza bariyo duteka. Ayo mababi rero turayakeka nkakurya umuntu akeka irengarenga. Nuko nivyo duheza tukakurako utu tuntu tuba dukomeye gose nitwo duheza tugakurako, hanyuma ahari tugakeka ukacumera nk'umukubi, ukacumera nk'irengarenga umuntu atetse. Hama mu kubiteka nako kizoba mu kindi kiganiro cyo guteka ibintu vy'ikirundi. Nkuko biri kose jewe nabifunguye, je ndamaze kubifungura 3 4 5 nasanze imivyuka nayo ishobora kuribwa. Nuko niko nobikubwira. Hanyuma ikindi kintu no kwereka nuko burya ahantu ibijumbu vyakunze imivyuka iraba miremire. Nariko ndavuga ko imivyuka iba miremire. Raba nawe jewe mpima imetero n'amasantimetero 71. Nukuvuga raba, nukuvuga ko ari ufatiye ngaha ku mutwe gushika ku maguru ndabira uragenda
uciye umera nk'uku, dufate ko ari amasantimetero 75, tubandanya no ngaha kandi numuntu ze yumwe amasantimetero kandi 75, imetero n'igice, nge tubandanye kandi ayandi masantimetero 75, nukuvuga irabaye imetero 2 n'amasantimetero 25, hanyuma tukabandanya ndabira nukuvuga imetero 3. Numubuto nasoromye ku mubanyi yari yateye ibijumbu ndabira, urabona nkaha yateye ngaha kirico cyari mu kuzimu mugabo kica kiramera, nukuvuga nimivyuka 9 yose, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ubu ndawuretse ko kumbure ngo bari umuvyuka wa mbere na mbere ico kijumbu caronse. Nuko aha rero ni kwa kundi umuntu atera umuvyuka, hanyuma umuntu ashaka gutera kandi ni kijumbu kumwe nabisigura. Nuko rero nariko ndasigura ivyerekeye ibijumbu, ingene ibijumbu biterwa, ingene ibijumbu biribwa, ingene ibijumbu vyimburwa, hanyuma kwimbura ibijumbu imivyuka ni kwa kundi nyene twimbura irengarenga tukazikekagura, hama tugashira mu dufuko tubonerana, hama tudufuko tubonerana tukaca tujana muri vya bigega bikanye gose, bikanyisha gose, hanyuma tukazovyikorako no hanyuma naho woza hirya yeje wanje uronka imivyuka ndakugaburira. None rero abarundi duce mu jisho, ivyo tutafungura ku mwaka uheze twashaka kubifungura no mwaka. Uko biri kose umuceri ntiwa rimwe ubwa mbere na mbere mu Burundi, mugabo twahavuye tutangura kuwufungura. Uko biri kose ibigori ntivyarimwa mu Burundi, mugabo mu Burundi barabifungura. Uko biri kose intofanyi, ibiraya si vyamuka mu Burundi, mugabo mu Burundi vyarashitseho abantu barabifungura, biraja mu ndya abantu bafungura. None rero kumwe jewe njejwe guhumura amaso abarundi, kuhishurira ivy'ubwenge bwanje buzi, ivy'Imana yambwiye biri ngaha mu mutwe, hanyuma kuko igituma mvuga ko ari Imana yabimbwiye, Imana niyo yandemye kandi ubwenge mfise niyo yabumpaye, ico gituma mvuga ko ari yo yabumpaye akandi ariko ari ibimpishurira. Muri ico gihe rero nuko n'abarundi rero noza ndababwira ndabira ni ca kijumbu kimwe gifise imivyuka ingana gutya. None rero noheraheza mvuga nti hajya kwisi ni magiranire, n'Imana tuyikunda kuje mwijuru. None rero nufyonde aho handitse sabone kugira ngo uyandikishe uzoza uramenya ivyo nkora, hanyuma nufyonde kuri ako gakengeri kugira ngo misi yose igihe nzoba nigishije uzomenye ko hari ikigwa gishasha caje. Ubwa gatatu nusangiza ikiganiro abandi, kuko akamenya umwe kabimfa gusa, na jewe ubwenge nzi yaba ntashaka kubuvuga hari ivyo abantu benshi batomenya. Ubwa kane nushime canke ugaye, uzogaye ivyo wumvise, uzoshima ivyo wumvise. Ubwa gatanu nunzanye kwikete muravyo icabarundi akabehe gmail.com ngo ubaze ikibazo uhera amazinda canke unterere. Yari umuronzi canke umuhishuzi mu kirundi c'abarundi Ntafatiro Patrice nguseze ngira nti urakagira aho wubahwe, urakagira impundu n'impuzu, urakaruka wibwa usaza utivye, kuko burya umuntu akwivye ntabagusumba. Abarundi mbere baca umugani mu kirundi ngo ubusuma bugusiga aho bugusanze. Ikibirenge vyose uragakunda Burundi, ukunda Barundi, cyane cyane ukunda Kirundi, ngo Kirundi kive mu gihongo c'izindi ndimi, ahubwo kije ku gihongo hejuru cindi mu muyoro, ko Kirundi c'u Burundi n'ururimi rwiza rutotahaye. Urakarambura akagwira gahora ku ngoma.